imbere yuko ntangura ikiganiro reka manze ndamutse umusesanguzi bwana umusesanguzi ndakura mu kije cyane amahoro cyane yari wiriwe impore nukuri ndashima Imana okay. Nawe ndabona kumeze neza kabisa bo yego gusa mu kintu bavuga ko mu bishiro byinshi yego ubona ko meze neza mugabo ndashobora kuba ntameze neza je ivyo ndabibona ndiko ndakwihweza ariko indani sinzi ngene umeze ku maso y'abantu menga yenda meze neza kandi ni bo kabisa reka ngire ko niramukiriza abariko baratumviriza abakunzi bacu cyane cyane abakunzi b'ibiganiro zacu ba Bien Info canke Bien Info Please ndababwira ati amahoro y'Imana akomeze kubana namwe reka retse ibandanize mu kiganiro bwana Musesanguzi Trump aguma yemeza ko intambara ku butaka bwa Kongo yaheze none ntiyaheze ariko yoba yaheze gute kandi n'ubutuma tumva hariya yuko amasoro n'amagrenade arembeje je abantu baranse sivyo yego sorry gato shire kano kantu ngato ganene neza kabisa mu bisanzwe intambara ya Kongo bizogorana ko abantu bemera ko yaheze kubera ko ubundi urusasu ugwa mu gurusasu kw'amasasu yego sigo rusobanura ko intambara yaheze niki kire gisobanura numara mwumva ama federal artifice ngaba barasa kuri stade none hajya abahajya ariko nawe ntubigereranye nanjye amasaso muri Kongo bo reka ndakubwira ikintu kimwe Trump yatangiye gutangaza ko intambara ya Kongo yaheze yego wanashaka bataraje no gusinya hariya Washington sivyo mu kubitangaza rero we yarafise ivyo yarashingiyeko uti kubera iki ubundi uri kuragwana n'umuntu utazi ico mupfa yego iyo ni intambara ibikomeye cyane neza cyane kuko kumenya aho uzoyihereza utazi ico mupfa biragorana cyane yego rero Trump yatangaje ko intambara yaheze aho amaze kubonera ikibazo ego ni nazo zatumye bwana Musesanguzi benshi biyumvira SK yoba ariko arigirisha kabisa ntazi ko intambara yaheze oya Trump si kugirisha nibyo niko ndasobanura sivyo ego Trump amaze kumenya ikibazo ahantu kiri yatangaje ko intambara yaheze kuko umuti w'ikibazo deja yaramaze kuba ufise reka ndabikwereke c'est vrai hariho kwigirisha ku bigo bya Burayi mu kwizinya inzehe no kwerekana ko batazi yuko ikibazo c'akarere ari President Paul Kagame byo kwigisha ko ari guhari mugabo bari babizi mugabo abana babo nabo bakoresha hari Burayi ntibari bazi neza yuko ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga binini ari FPR inkotanyi kabisa sivyo ntabyo bari bazi Trump rero aho bamugiriye president acaza gusanga akarere kagambaniwe kuva kera wanashaka akarere kose kari karagurishijwe aha twari kuzorinda dupfa tukigwana niko byari bimeze yego kandi niki ndakivuge burya nka Trump bomukura ataramara gushinga imizi gushiraho uburimbi nkoresha iteruro intambara ishobora kwaduka ukundi bushasha kubera ko bari yabayitanguje yego bakayishyiramo imitahe ubagiye mu ruhombo kabisa sivyo bagiye mu ruhombo kubera yuko bashigikiye umuntu buriya Kagame n'injiji urazi umuntu aguha ingufu z'imyaka 30 mugabo bakazisenya mu mezi angahe wari ufise ingufu imyaka 30 harimo ikintu bita kwijajara yari jajaye n'injiji nyene none yari jajaye so rero Trump bamushiye ku butegetsi arasoma ingene ikibazo kimeze acavuga ati intambara yaraheze intambara twayirangije Amerika twayirangije kandi muzirikane yuko Trump akize no ku butegetsi yari afise gahunda yuko agomba kurangiza intambara sinuko igitigiri cyazo mugabo kugira ngo yirongere ka prix Nobel tutibagiye yuko yashitse ku butegetsi Amerika iriko iratembagara cyane mu bijanye n'iby'ubutunzi yagomba kubogora na Amerika atitaye ku nyungu z'abagwiza atunga ba Amerika gusa yagomba kubogora Amerika rero uku kuntu yakemuye ikibazo c'akarere kibaga binini biraza gutuma n'ubutunzi bwa Amerika busubira kubomboka kandi bien sûr nawe nk'umuntu nka Trump babimwubahira niyo mpamvu avuze iki kibazo c'akarere cyaheze ubwo nyine carangiye reka ndabigusobanurire ku basi mu buryo buri direct none
Trump atari perezida wa Amerika kuri iyi manda yiwe mwari bwigire mwumva bavuga ko Kagame ari we kibazo cy'akarere k'ibiyaga binini jamais Kagame ntiyavugwa mu izina Kagame carazira nawe ubwo ntiyikoraho yagenda vyimbye kabisa mugabo wa Trump atange kumutunga none ariko rero je bwana simboni yagenda vyimbye ari umuntu nkujyanga Kagame no yavyimbye yagenda uko vyagenda urabibona mugabo batange kumutungira urutoki yego byaranse ubu wasiga agenda nitere musi ngaha bya bindi watubarira tagenda na muze muri amafoto none muze muri amafoto je gashinda kunda kumuraba oya wora amafoto ya kera ura amafoto y'ubu rabigiheruka muri Amerika urabigihere mu Buganda rabari ari ama conference akoresha Kigali abafise gatere musi utambaza ukaba kari mwicaye cyane bakaringiramo amata azarasa je ntavyo nzi mugabo nsigeze na gatere oya sinimaza ko toba ari icayi kweri icayi cyo mutureye kujya mutamageze kurebwa n'umusa ntavyo nzi so nibandanirize rero mu kugereka ko intambara yarangiye uyu rero Trump amutungira urutoki bagatangura kwerekana mu buryo bweruye umwansi w'akarere uwo ariwe none umwansi yamenyekanye haba hasigaye iki intambara iba yaheze kare ntiyahera kubera ko batari bazi uwo bari koragwa n'uwo ariwe ntibari bazi nuko bagwana intambara batazi yariyo iyi ntambara rero kuba yanaheze tubishimiye nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kabisa yafashe ya mbere mu gushira ku karubanda Perezida Paul Kagame abifashijemwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo diplomasi yabo niyo igiye kurangiza intambara y'akarere ikindi kintu ngiye kuvuga abantu badatabangiki abatabitahura cyane n'abanyarwanda abanyarwanda biriko birabagora kubitahura kuko batabona ingene bagiye kwiyakira mba kwiyakira nibyo bigiye kubabera ikibazo kwiyakira sino kubitahura barabitahura mugabo biko bibagora kwakira uburyo intambara bagiye kuyirangiza ni uburyo budasubirwamwo ni uburyo bagiye no kwishiraho utudomo kuko ubundi intambara y'akarere iyi ntambara ikabera hano mu karere k'ibiyaga binini yarishingiye ku kintu bise ngo ni FDLR yego cyo yarishingiye neza cyane sivyo ico kintu no FDLR uyu Trump yaragiteshije agaciro yarerekanye yuko uburemere bahaye iryo zina FDLR ntabwo gifise kandi na resondiza ko yakorondera FDLR ntayo bigeze barondera baba bari ko bari ubutare gusa nta kindi bakora none mwe n'ubutare arabukeneye bwira abahereza Amerika yikenera ubutare akwaboke Amerika igumija kudiringa n'abasuma yamaze kubona mwe n'imari ibaze none intambara isigaye niyi Sultani Makenga bamumenye igihanga Wiringoma Irane Domaine hasigaye nanga yivutse none hasigaye niyo mpamvu rero mutagomba kuguma mugwana intambara yaheze kandi mwe ntarabwe abatangazamakuru muri abantu beza kandi babi iyi ntambara ndazi ko Trump yavuze ko yaheze gute nubwo atarusasi zovuga ku butaka bwa Kongo mwebwe muzoguma muyigwana mubesha ngo umuzimu wa Wiringoma wavyutse umuzimu wa Sultani Makenga ngo yagaritse karabaye Wiringoma twamuye yego nuko mumeze reka nenda ariho benshi bagomba kuvuga ati SK yo bari ko arigirisha Trump ariko ubu bumvise ukuri kabisa bumvise ko atigirisha ko ari ukuri reka twibandize mu kindi kiganiro inyuma y'itangazo ry'uwaserukiye MONUSCO avuga ko aje guhagarikira selofe kabisa turiko turabona abasirikari ba M23 bapfa kabisa ku rugero rucimisha baracapfa kandi rero hapfa abasirikari bakomakomeye bakuru yego reje ndashobora kwiyumvira nta ngaruka izoba kuri FD kuri FARDC yego kuri FARDC bo ndibuka mwenza musesanguzi mwenza ahari ndamuramukije cyane musesanguzi mwenza turiko turasesangura ibya Blackwater mwenza yavuze ati kandi niko biri Blackwater ntayo bazo kwigira babona ku mirongo rugamba jamais Blackwater bari professionnel mu kwerimina abategetsi Blackwater ni kila gisirikare cha mercenaire leta ya Kongo yahaye amafaranga kirongo na Eric umwe baheruka kubesha ngo barafatishije miri sivyo Blackwater bari professionnel mu kwerimina abakuru bo mu biroberi baba bariko barahangana nabo sivyo rero ku MONUSCO
yarabitangaje neza la dame la c'est Viviane sinzi ka Viviane mugani wasikanye yarabitangaje neza yavuze ati non c'est pas Viviane byatangaje uyu munyamabanga mukuru wa ONU nimba ntihenze yavuze ngo MONUSCO ntabwo ariyo yaje guheza intambara mu burasirazuba bwa Kongo ahubwo MONUSCO iza guhagararira ivyo impande zibiri ziba zihanganye zumvikanye zemeranije sivyo barasabye ko habaho Cessez-le-feu bon dore Doha kugira ngo bitahure Doha yabaye propose na Kigali ko ishobora kumuhuza hagati y'ico Kigali CF23 na leta ya Kongo Doha iravuga ati nihabeho amasezerano y'agahengwe ntihagenwa asubira kurasa uwundi hama ibindi tuvyigemo hagati intambara tuvyige intambara yaheze M23 bakiva Doha yaciga bitero ndavuga za Masisi barigarura ubuce butandukanye n'ahandi hatandukanye ivyo ngomahwe basubiye Doha isemera kandi yemwe Cessez-le-feu hagarika kabisa M23 ica yigarurira ubundi buce butandukanye sivyo ni Doha yaba yabisabye kandi Doha yabatumiza ko mu biganiro ari uko babonye kote M23 yabaye faible bariko barakubitwa hovyo sivyo ubu rero bon na Washington yaranasinyishije Kagame na abadukina barabizi cyane gose bagisinya amasezerano na Washington le 5 si je me trompe pas décembre Kigali yacifata Uvira sivyo aho bariko bagira iki ntibari kubakandagira amasezerano nivyo biyemeje Rwanda isavye iti le 18 zukwa kabiri n'amasaha irashirako minwi turabasavye muhagarika intambara uwuzobirengako shauri yake kabisa ahubwo twatanguye kubona ibitero byatanguye le 16 byaciye bisara M23 ari ikenera kwigarura ubuce butandukanye sivyo le 16 ibitero le 17 ibitero n'umunsi wa Cessez-le-feu aho byabaye catastrophe mugabo baza gusanga leta ya Kongo igisirikare cya Kongo uko bari bakizi siko kimeze cyari cyazanye izindi nguvu zikomeye urumva ahubwo rero gucakira bamesa none izo kirabatwika hovyo urumva kubera ko tando grâce yari yaheze igisirikare cya Kongo cyaratanze umwanya tando grâce ndabite gute mu Kirundi umwanya w'ubuntu sibyo umwanya w'ubuntu wari waraheze leta ya Kongo yarigeze ntivuga iti mwaje mwani Igiswahili kibembereza mukundi mabaya toke kabisa twarababembereje ubu rero tugomba tubakosore kuri ya mwanya leta ya Kongo yamaze ndawiteho butamenya yariko yiyubaka M23 irarendegera yariko iriyubaka kabisa tireka bibagiye ko barendegera ko zibidakora bararendegera leta Kongo iravuga ati bavuze tujye muri Cessez-le-feu 18 muriko muragaragaza ibikorwa byo kudutera reka tubakosore abantu rero benshi ntibako batahura ivyo bikorwa M23 yakoze kuva le 16 wanashaka gushikana n'uyu munsi ko naza kugishikako bigaragaza ko igikeneye intambara leta Kongo irabivuna n'ubu intambara ziracabandanya aho bavuga bati M23 yo ngo yarubahirije Cessez-le-feu byawapi yubahirije Cessez-le-feu byari za modoka twerekana 50 zinjiye hariya Rubaya zagiye ryari za modoka twerekana zeko zaduga muri Masisi zagiye ryari zigiye gukora iki nimba bari muri Cessez-le-feu mu bikinyene nimba bari hagati intambara bari mu biki umuwazarendo biciye muri bamutuye muri hospital nimba bari muri Cessez-le-feu uriya mu general bamwiciye bari muri Cessez-le-feu kabisa ubu rero batanguye ngo ntibizogira ingaruka kuri FRDC ko turiko tubona abakuru bo muri M23 bariko barafa ku rugero rushimishije na Kagame arabe neza nawe arashikirwa ati arashikirwa none ko Blackwater iri ku kazi nico bahembegwa sinzi ko makurikenya amateka ya Blackwater sinzi ko muzi n'amafaranga bandikiwe
bandika amahera menshi leta ya Kongo ibaha Yego. bagomba rero kuyaca leta ya Kongo ntabwo yigeze ikandagira amasezerano ya Seserof kandi nta n'ingaruka none ingaruka zitaje kuri M23 Ego. yavuye amasezerano ya Doha ingaruka zitaje kuri M23 yavuye amasezerano ya Washington zizoza kuri FARDC gute ibaze hari ibintu M23 icihenda ko cyane baracibaza yuko amazi akiri yayindi siko bimeze ariko byarahindutse amazi nakiri yayandi byarahindutse ubu uko bakomeje kurira hejuru bagaragaje ubwambure bwabo isi yose irabazi irazi yuko bonsa amabere mabi ahubwo ubu rero hari ikintu mutaramenya bagomba kubashira kuri liste y'ibyihebe bizwi nka za Boko Haram za El Shabab n'abandi hama rero babanyare kabisa babadunuze biniko bigiye kumera bya bintu birakomeye mwemwe tutimagine nuko nyene abantu byoroshye kwiadapta imyaka irenga 30 bariko barica abakongomani donc ubu abakongomani benshi ndavuga sito muri Kivu babayeho bazi yuko ari bwo buzima bwabo kwicwa kuguma ari impunzi izo bibereyemo baramaze kuyakira ari bwo buzima bwabo forever mirere na mirere mugabo siko biri ikigira intango kigira niherezo ibi rero niko biri nibumve yuko imyaka iheze bamana imbumburi ku mutwe sisigaye je navuze nti mu mezi atatu mufatiye ku mikorere ya Tshisekedi na President Neva ku bintu bariko barakora turiya mu ntambaro ziba yaheze yego reka dushime Imana ngira bizoba byaheze na cyane cyane reka twizeye abona musitsanguze reka twibandanirize ibinyamakuru byo hakurya Kanyaru biriko bivuga yuko igihe batangaza Seserof byabaye nk'agahengo kugira ngo Angola yinjize ibigwanisho bazi umwana yamenyere gukomba mu nkono kudokora mu nkono umwana yamenye kudokora mu nkono iyo abonye ubundi yinjiye mu gikoni yego yibaza ko nawe kudokora uzawumva ati bahuriye uzawumva ngo mama ngo wabonye nakagiye ngo mu gikoni kandi nawe ari yaragiye kubeshera jewe kubera ko amenyereye ko nawe akora mu nkono so ibi bari gutangaza bari abanyarwanda nivyo bahora bakora basaba ibiganiro vya Doha baje mu biganiro kugira ngo baronke ingene biya provision usumba baronke ingene binjiza ibigwanisho baronke ingene binjiza abagwanyi baronke ingene donc bipanga bakiri muri kajya gahengwe baca bagaba ibitero successive kuko babazi yuko leta ya Kongo itabataka yoyo yagiye mu biganiro rero bobo babonye ibintu by'abandukanye bati wosanga Angola yatubwiye duhagarike intambara kugira ngo ku butaka bwa Kongo mugabo si nivyo bo barazira khayariti ahubwo ni bya bindi by'uko umuntu apfuye donc ataburi mpfana ntaburi mpfana atire bariko baratifane kuri Angola bariko barata none ako mukurikirana amakuru intambara cyane gose je ndabizi hari abantu mu musirikare wa Angola ari kuri front nta n'umusi n'umwe je ndabibona nico gituma nanje rero iki kintu avuga ati reka Angola kabisa Angola yo bizamo gute magingo ikiringo cyaho cyo kuyobora ni Afrika cyane rangi uya je ndabona n'amakuru avuga niyo bavuga bati Angola yari kuyobora Union Africaine kumbure bikitse mu kiza yego Angola yatinye gutanga abasirikare bakiyoboye Union Africaine ubu ni hibazana bigenze gute umukuru amakuru ariko aravugwa cyane gose yuko Angola yinjiyemwo urumva hagira habe nibatekereze aha gusikirwe kirabagura gutahura nikakagaye basuzugura perezida wacu Neva mukumwita kari nyeshamba kandi ni nyeshamba Neva yaraciye mu ishamba Tshisekedi bakamutaka ari gipurizo ari kijuju yadandaza amapiza uragira bereke ko ari mugabo nabo bakibagira ko wabo yadandaza amagi mu Uganda kabisa habunavuze ngo umutipe
ndambwiye ati none namugaye ka mutipe acambwa ngo mutipe ngo umuntu adandaza amagi ngo mutipe no udandaza amagi ngo wajya adandaza amagi ngo witwa batipe ubwo rero bibagira ko na Kagame yabaye mutipe yarakubwiye turamugaye iramusuzuguye yavuze ndamusuzuguye Kagame nawe yaradandaza amagi none yabaye mutipe none mu Buganda kuri je ntaho narinze yabaye mutipe twe turasesanga turakurikira kandi turacukumbura kandi ni n'ukuri se vrai umucozi yadandaje amagi so uku kuntu rero basuzugura Uburundi bakabona ko atakintu na kimwe Burundi bishoboye kurwanya bakabona ko Uburundi ari cyo dugucanyuma kiri munsi kabisa uburo bariko babona yuko bihenze cyane gose bariko bashaka gufata amasuccess Uburundi bufise bakayambika ibindi bihugu kare barabyambika par exemple ubutunzi kama bwacu babwandika ko made in Rwanda bakadandaza sivyo kafe yacu bandika made in Rwanda bakidandariza bakirongera amafaranga y'agaciro sivyo icayi tusa niko babikora bakibagira ko ari byo mu Burundi ntibabyibagira ubu rero president wacu arabakubisa ingugu wose nzi ingugu kuzi cyane ukina wana ukuntu twe twakina urubugutse umuntu arashaka gupanga intege ziwe hama wowe gaco ukumukuta ingugu ukuvuga wamutsinda dakozemo bibaye ngena mukenye ko simba nyene wotsinda dakozemo twe twarabikora tumukora mu basi nadukeye yareka wamuharuriye utanakangiye baramukubita ingugu baravyire ngeno Neva amukubise ingugu yego Neva rakubise ingugu Kagame ingugu cumve Kagame ntakozemwo yaragicira inkonda gusa avuga ngo Neva ngo ninyeshamba ninjiji agiye abona igitego cinji kandi ubutagisubira inyuma narabivuze ndabisubiremo Kagame atagiye kurenuvera kontra kwa shetani Kagame yagiye vyavre ati rege ndeko atagiye kurenuvera kontra ikibazo rero yakoze amafuti menshi kuburyo yasumbije na shetani ariko nashaka gutamwaki ariko igano ke twakoze tukavuga ngo uri ngoma ngo agiye hehe baca bati no kwa na satani ntamwaki abantu bavuze si je mugabo yasi wewe ni muri commentaire ati re nawe uravuze ati oya Kagame arashaka kujya kurenuvera mugabo shetani avuga ati wowe wakoze amahano menshi vraiment waranandenze vraiment ashobora no kumwanki ashobora kumwanka ati wowe waranandenze bijya wakoze basi birahagije none azocaja azocaga mahajya nyine mu Rwanda sinzi ntavyo nzi cyo bintu birakomeye tugiye ico nzi coco mu Kirundo bakabidukundira turaho bakamonima yego monima hamwe tuzoba cakirira haje mu Kirundo turaho bakamonima so reka turangize ikiganiro mugabo nange information yego wowe waruzi ko mu Rwanda ivyo bari kuboroga ngo FARDC ngirabona ngo amahano ngiri kurenga kuri seserofe urazi ko mu Rwanda butuvugana hamaze ubu turi sangapi ubu nde turabisa tu 18h24 sivyo urazi ko 17h hahagurutse imodoka 10 z'abasirikare zigiye Rubaye so vyabaye imodoka 10 kandi nubu bariko baregeranya abandi baza guhaguruka mu ijoro baje Rubaye aburo bari muri seserofe Jenda tanga imburi banyarwanda mwebwe muri RDF ese tubambabaza cyane na wasaza bari baramaze Ndishonda gushimira nuko wababwiye ati muzondondire ndababwira ingene muvayo ndabafashe ya nimerira iracugu rega nabo barabizi barondera wazarendo canke abone urakurondera ngira ntiyo reka twaze ko kiganiro batakibonye ariko ubu barakibona nta urandondera sivyo nabo nyine ubwabo nuko nyene bakomeje kugaragaza ubujiji bwabo ubujinga nabo babishatse bogira none ntabakize muri Rubaye barakize hari abakize yego kandi benshi bavyitwemo neza naba bagiye nizere ko imiryango yabo yagiye bahaye ikimazi bagende bakiriye kuko gushika Rubaya jodi byo gushika Rubaya inkona ziguma zarara hejuru ya Kigali kabisa utwo bikoza ziba zibona baba batanze information sivyo ubu barirengagije ko Rubaya drone zaharashe Rubaya zagiye ngira baravyibagiye bibaze ko amakompara yaziheranye
reka abandanye baza kuba yamyabu hariya hakurya yacu yatwirangiriza bwo musesanguzi nukuri ndagushimiye cyane kuri ibi na biriya uhejeje kudushikiriza wongera ubahanura nukuri watanze impanuro nyinshi kabisa agapfa kaburiho n'impongo sinzi ko ari impongo oya nakutagira kabisa ariko nakuze bavuga ko ngo n'ugutwi kw'impene kumva kokeje ugutwi kw'impene kumva kokeje umugani ntawo narinzi rero ndagushimiye nongera shimira bariya bashefu bacu abakunzi bacu bariko baradukurikirana ndababwira ati hari ibindi biganiro byinshi bigera bize bagume badukurikirana naho ubutaha ciao ciao